Akaze barundi namwe barundi kazi ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha ko yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe abanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha ko yanyu mukunda cane ya Isange TV. Barundi namwe barundi kazi rero turagarutse tubazaniye amakuru ashushe n'amakuru muba mwaranyegejwe mu bivugwa muri politiki, mu mutekano, iperereza ndetse n'andi yose batandukanye abarundi baba baranyegejwe. Amasoko yacu rero yadutohoreje amakuru menshi cane tugire tubashikirize muri aka kanya. Ico ndagusavye pyonda sabone partage maze uzura bu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku munesha ko yanyu mukunda cane ya Isange TV. Niteka rero n'umunezero ntangere kuba tugiye kubana namwe muri aya makuru. Reka turabire hamwe kubibaye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye byo babimeze bite rero kuri ubu. Amakuru duhawe n'amasoko yacu ngahe Bujumbura atubariye ko ubwo Reverien Ndikuriyo yakukurugaga avuye mu bitaro i Dubai aho yaragwariye, indege yamureruraga imushikana Bujumbura. Amakuru duhawe bivuga ko Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yashize ko abasoda benshi ku kibuga c'indege bariko baracungera ko indege imushikana ngaho ku kibuga c'indege ngo bace bayirasa. Kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu atubare ko indege yari kukurukanye umunyamabanga mukuru w'umuganga CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ngaho nyene i Dubai irashisiwe nyene ngaha i Bujumbura ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Abarundi muroge magabo ishavuriraniga CNDD-FDD irashavuye iciye itanguza intambara. Gusa harandi makuru turonse avuga ko injyane zibaye zose muri CNDD-FDD ngo binavuga ko umugambwe CNL ari woba ugiye kujya ku butegetsi bivanye n'ukungene Reverien Ndikuriyo ngo yoba arasiwe ku kibuga c'indege. Abadede barashavuye cane n'ishavo ntangere. Murabizi neza ko mu minsi iheze twamye tubabarira ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ukungene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo amagaraye atari yifashe neza. Murabizi kungene yajyanywe muri Kenya akuvurirwayo mu bitaro vya kaminuza, gusa amagaraye yabandanyije atosekara. Abidaciye kabiri rero yaciye avanwa muri Kenya ashikanwa mu bitaro vy'i Dubai iyo hirya mu Barabu. Bidashitse kabiri rero amakuru yatangiye kuza aradushikira batubarira ko Reverien Ndikuriyo yamaze kuryamira akaboko k'abagabo muri CNDD-FDD. Amakuru yari yaranyegejwe abanyapolitiki batandukanye bikavuga ko ari bo bari bagambaniye Reverien Ndikuriyo. Hari amakuru twaronkejwe n'amasoko yacu ubwo nyene mubegera mu CNDD-FDD bavugaga ko Reverien Ndikuriyo yoba yaragambaniwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru twahawe atubarira ko Reverien Ndikuriyo yoba yari yahawe ishano na Evariste Ndayishimiye. Byavugaga ko ngo yoba yarahawe ishano nyene n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Bikavuga ko rero hari andi makuru twari twahawe n'amasoko yacu atubara ko ngo yoba yari yaragambaniwe. Hari rero nguru yari ntangere mu mugambwe CNDD-FDD ngo bashakaga ko yosubirizwa. Bikavuga ko rero ngo yoba yaragira asubirizwe na Hussein Rajab. Gusa murabizi ko Hussein Rajab yoba yarahunze igihugu akabari imahanga. Biravuga ko rero uyu Hussein Rajab nawe ngo yoba yaragize uruhara rukomeye mu buzima kuba nyine amagara ya Reverien Ndikuriyo atarifashe neza. Bivuga ko ngo yoba yaramuhaye isumu. Bikavuga ko rero Hussein Rajab ivyo byoba byarakozwe n'umutambukanyi we. Ayo n'amakuru yose twamaga turaronswa n'amakuru twamaga turaronswa nyine n'amasoko yacu yabaga yadushikiyeyo. Evariste Ndayishimiye yama yanyonoranye na Reverien Ndikuriyo. Harimo rero gucanamwo hagati yabo. Reverien Ndikuriyo akabwira Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi ati wowe ntusumvye
hama nawe Evariste Ndayishimiye agaca avuga ko uyu mugabo nyene canke se Reverien Ndikuriyo ngo adashobora kuzoca amusubirira. Izo njyane zaramye ziravugwa hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na Evariste Ndayishimiye, ari nayo mvo yoba yaratumye Reverien Ndikuriyo yoba yarahawe ishano. Nyuma rero yuko Reverien Ndikuriyo ajanwe mu bitaro i Dubai kuvurirwayo, amakuru yaranyegejwe, abantu bari hafi yiwe barakwa amatelefoni, emwe byari ibintu bidasanzwe. Rero mu banyapolitike bari baranyegeje amakuru ku rupfu rwa Reverien Ndikuriyo. Bamwe bati ikiziga ciwe coba ciri muri morgue, abandi bati aracariho. Hama rero nyuma y'ibyo byose yaritawe ko ndetse amagara ye arakurikiranwa n'abaganga ngaho muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho ngaho nyene i Dubai. Bidatevye rero twararonkejwe amakuru avuga ko ngo hoba hari ubonetse yo bagiye kumusubirira, gusa nyene ntabwo vyaje gukunda. Hari amakuru rero twaronkejwe avuga ko Evariste Ndayishimiye yoba afise ushaka kuzosubirira Reverien Ndikuriyo mu mugambwe CNDD-FDD. Gusa abadede murabizi neza ko bakunda cane Reverien Ndikuriyo bivanye n'ukungene yamara atera iteka ndetse agatera inguvu urujya gwaruka rw'umuhari nyene CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure. Ibyo byose vyatuma bamukunda. Rero byaje gutera ishavu abarundi ndetse bakanidogera kuba Evariste Ndayishimiye adatangaza ukungene ubuzima bwe bwoba bumeze. Gusa hari amakuru twahawe n'amasoko yacu atubera ko ngo hari ubwo Evariste Ndayishimiye yigeze gutera kamo avuga ko ngo amagara ya Reverien Ndikuriyo yoba ameze neza. Nyuma yuko rero Reverien Ndikuriyo avuwe, urumva byarashika ko agomba gushikanwa mu gihugu ciwe c'amavuko c'u Burundi, ndetse akabandanya arangura amabanga y'umugambwe CNDD-FDD. Hama rero kuri ubu ngubu ubwo kuri uyu wa mbere nyene w'uku kwezi ruhuhuma nibwo yari gushikanwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura, akukurutse mu bitaro nyene ngaho i Dubai ari kumwe n'umutambukanyi we. Hama rero mu makuru turonkejwe aka kanya, indege yari ireruye Reverien Ndikuriyo imushikana Bujumbura nyene akukurutse ngaho mu bitaro vy'i Dubai. Bivuga ko Evariste Ndayishimiye yari yashize ko abasniper ngo baze guca barasa iyo ndege kuko adashaka ko Reverien Ndikuriyo ngo azongera kugaragara, kuko ngo yaba yaramuhushije nyene ishano rye ngo ritamugandaguye. Hama rero ubwo agishika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, indege yari imureruye iciye iraswa. Gusa amakuru duhawe n'amasoko yacu atubariye ko Reverien Ndikuriyo ngo yoba akomeretse ndetse yoba agiye kongera aciye ajanwa mu bitaro n'umutambukanyi wiwe, ndetse bivuga ko aciye ajanwa mu kagare nyene ajanwe mu bitaro ngaho nyene kuvugwa. Hama rero kuri ubu ngubu Bujumbura ibintu biciye biyangara, abadede barashavuye cane, bavuze ko Evariste Ndayishimiye yoba ari umugambanyi, ndetse bakanavuga ko n'ivyambere byose ari we yoba yarabikoze. Evariste Ndayishimiye mwishavu ntangere rero nawe yavuze ko Reverien Ndikuriyo atazomusumba, bazohangana. Avuga ko nawe ari igihangange. Abarundi n'abarundikazi bagiriza Evariste Ndayishimiye ibintu intsinzi. Hari ukuba yohereza abasoda mu kinyegero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyungu ziwe bwite. Murabizi neza mu minsi iheze hari abasoda 1200 Uburundi bwohereje muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Byaridogewe rero nyuma yaho kandi hari n'abandi bashika 500 bari bajanyweyo bagiye guhangana n'ujya muhari wa M23 uwo nyene wama uragabisha cyangwa se woma uteza injyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hama rero ivyo byose nyene abarundi ntibabyishimira, baradonda agatoki umukuru w'igihugu bakavuga bati ni gute abana b'u Burundi bama bapfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atanyungu na nkeyi Uburundi bufisemo. Evariste Ndayishimiye wewe bivanye no kungene yoba abifisemo inyungu nyinshi cane,
yoma ya marabohereza yonyene. Mu minsi iheze hari abasoda bashika 272 banze kujabuka nyene ngo bajye kugwana muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse bamwe muri bo baciye batabwa mu mvuto bacirirwa n'umunyororo w'ubuzima bwa misi yose. Ibyo byose rero birashavuje abarundi, bikavuga ko rero ngo hoba hari umugambi ntangere afitanye na perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Aba bagabo bombi rero nubwo mu minsi iheze hari inama yabereye muri Tanzania yagira igaruke ku mutekano wo mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no ngaha mu karere k'ibiyaga binini, mu kugaragaza rero ko ari bo bafite uruhara runini muri iyi ntambara iri mu buseruko bwa Kongo. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yanze kwitabira inama, ndetse binavuga ko ngo yoba yarayikurikiraniye kuri internet. Si we wenyine rero, perezida w'u Burundi nawe Evariste Ndayishimiye yanze kuyitaba, aca yishikana muri Washington DC ngaho yari yagiye mu masengesho. Evariste Ndayishimiye rero nawe yagirizwa ibintu byinshi ku bijanye n'umutekano muke mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse binavuga ko no mu nama yabanjirije iyijya yabereye muri Tanzania naho ngo Evariste Ndayishimiye atigeze ayitaba, ngo acatangaza ko ngo yoba yagize ikibazo ca internet. Gusa ntabwo wovyumvisha ukungene umukuru w'igihugu yobura internet, mbese vyoba vyavuye kuyihemvo n'imvano yatuma ibura. Ibyo byose rero byakomeje bigarukwa ko n'abanyapolitike batandukanye haba ngaha mu Burundi haba no mu makungu, bakabona ko rero aba bagabo bombi bo bafise uruyeri ntangere rwo kuba rero umutekano wo mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bukomeje kuba nyene umutekano utosekara. Haba rero kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye ararikoze, indege yarireruye umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Villiano Ndikuriyo nyene iciye irasigwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Reka rero mbashimire kandi mwihangane mwe Barundi namwe Barundikazi, ivyo umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ariko arakorera u Burundi Imana izobimuryoza, gusa mwihangane mukomere, turabateye iteka. Ryari iteka rero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri imbonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Mufyonde s'abonner, partager, maze muraze maraba bambere kubona makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kuri mukunda cyane ya Isange TV. Turateye yambu abadukurikira bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu Burundi nka Kayanza, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi zose zitandukanye ntabashije kudondora zigize igihugu cacu c'u Burundi. Sangwe Barundi, kaze Barundi rero amakuru yacu nagasaga mukomeze kugira ibihe byiza.